n'amabati bica bikorokera kuri iri shure mubona amabati amwe acasinzikara ibyabo byose mubona byasubiwemwo nayo kwa patiri mukuru wa paruwasi iwacu ya Gicumbi Imana imuhezagire. Igikorwa gihejeje gukorerwa hano ku mashure ya Nyunzwe muri komine ya Marangara, igikorwa caho duhejeje kwakira intebe zishikira 52 n'amakaye n'amakaramu angana n'igitigiri c'abanyeshure biga kuri iri shure rya Nyunzwe. Guteranya amakaye n'amakaramu arenga ko bahaye abana babaye uwa mbere n'uwa kabiri muri groupe pédagogique. Iyo n'ingabire twarose twahawe n'imvuka komine z'umutumba wa Nyunzwe, hakaba harimwo uwitwa Manariyo Tarasisi na Ntezukwigira Anastasie, bari mu bihugu vyo hanze, bakaba bavuka kuri uyu mutumba nyene. Hariho n'amabati ashikira 50, 30 akaba yatanzwe n'uwitwa Lora kuko hariho ni avuka nawe ne muri komine yacu ya Marangara, ku mutumba wa Masama. Hakaba hariko n'ayandi mabati arenga ko nyene kuri ayo yatanze, tuzoshaka ngo baze bubakishe iyi biro ya hano ashikira 200 kugira ngo tuyubakishe ibiro by'umudiregiteri umuyobozi w'iri shure. Ibikorwa rero byakorewe hano n'ivyo duhejeje kwakira no gushikiriza abanyeshure no gushikiriza abarongoye iri shure n'intwaro kugira ngo bashire mu ngiro ivyo biyemeje iri shure ribandanye rimeze neza, abana bige neza. Rero ko binacu Marangara kubijanye n'indero. Mu ndero ikintu nabonye kiri hanze cyane ni kijanye n'ibirasi bifise ingorane bagiye barubaka, ugasanga bimwe biramaze igihe birashaje biriko birabomagurika. Kuko nk'ubu mu minsi heze bitarambiranye hariho ishure rya Kagoti twari twabonye ko ryari maze imyaka 2 ryaragurutse kirakorera senyuka. Ubu duheruka kurisanura duhereye hasi muri fondation, ubu twararisakaye, twaraje gusakara ibirasi 2 kuko nk'ubu ku mutumba wa Rubanya twararose imvukira yitwa Nzitunga aba muri Australia, aheruka kuduterera amatafari 40. Ubu rero twaramaze kuyasera twarayegereje ishure, ubu nawe tugomba tuyasanure mu minsi bitarambiranye. Ururutse ibirasi 2 bigomba gusenyuka n'abanyeshuri ubu twarabakuyemo ntibakirimo, ubu babaye bararetse biga mu yandi mashure kugira ngo tubanze tubisubiremo tubisanure navyo. Turamaze kuronka umuhango ko bagomba baraba intebe zose zikenewe muri komine yacu ya Marangara, kuko baheruka kusaba ibiharuro bariko barisuganya. Rero nibaza mu minsi nabone ko bazoduha inyishu ko zoba zarabonetse. Ndabona yuko ibikorwa biriko biragenda neza cane ikijanye n'indero. Baranyemere neza ko imvura ivira hasi kuko baca bashoka mu myonga babumba amatafari abe menshi, aho tuzobona ko ishure ritereza kuduga turiduze. Na patiri kandi bimurehe nawe yaratwemereye ko hamwe tuzomuronkera amabati yose akari birasi 2 azoshobora kubitudugiriza. Urumva ko biko biragenda neza cyane. Turavye iyi ni intango, bagiye bararaba nk'abari hanze cyane baba bafise uburyo, mbere n'abari ngaha mu gihugu nyene bafise umutima w'urukundo wo gufasha, wo kubona ko kazoza k'umuntu k'umwana ari shure boraba nabone bagaterera na cane mu buryo n'ibikoresho, mu kuturosa amasima, amabati, ibikoresho nk'ivyo, kuko amatafari buke tusanga twamaze kuyibumbira. Baturose n'uburyo cane bw'ama ibijya amaordinateur, kuko turabona yuko mu mashure aya yisumbuye amarise communale abanyeshure biga ivyigwa bavyumva bakakoresha teori, bijya teori ata pratique nahone n'ikibazo. Nk'abari hanze twabahamagara yuko nk'abamaze kuronka uburyo bukwiye boturosa amaordinateur, abana nabo bakiga bagira teori na pratique ku ruhande, kuko bazocabona ivyo bariko bariga baronka ubumenyi bukwiye.